mutima wanje huzuye amashimwe njambura uko mbivuga nkabicisha mu ndirimbo ndirimba amashimwe yandemeye ndirimba amashimwe yandemeye haleluya amashimwe ayo mashimwe mvuga ni Yesu yangiriye neza ko byagenze ndibaza murabizi uko je nagize predote mu kwa mbere grama yaje muri mars sinasubiye kuja mu bihe byanje atanagimwe nagize janvier février mars avril urumva mejwe urumva ico gihe cyose amezi arenga 5 atagakorora umva twagize mariage muri mars na mars ntavyo mbonye tukapima swata igishoze ntikize muri avril tugasubira swata igishoze ntikize inda imaze kumara nk'amezi 5 gutyo naragwaye ikivyimba oblige yo kungira operation mfisinda amezi 2 aheze kica kiragaruka Dr aravuga ati ibi bintu nibiki acha arandabira umwana avuga ati reka basi tubanze tukurebe umwana kugira dusove kimwe basi avuga ati ntibikunde ko umwana tumukura kandi ntibikunda nuko nakigumana ihinduye sexe y'umwana irampa umuhungu yari yaremye umukobwa barangirira operation 2 ariko ndibaruka neza hariho n'ikindi rero sindaheze umunsi wo kubyara rero ubu rero hagahera iminota 15 taravyara utegura mu mutwe yuko tukugira cesarienne nanje cesarienne urumva mana ndayitinya kubi mana ndagusabye abandi bose nabavyara neza ikinigi no oya no kuri umugabo wanje n'umuzungu mu mutwe si umuzungu ahubwo umugabo wanje n'umwana w'Imana ni ntumwa y'Imana breve Haro ngiye nyine nashobora kuba nihebuye nyine nkavuga ati yo nyine kandi buryo usanga nivyo nsinzobyara uko indoto zawe ufise no munsi ivyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza ikigo c'ubuvuzi kama no ki Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi Wobugoye estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, igitigo, amahaha, amafigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine, hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna Nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abanduti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena noro ki Burundi nkira mukanyi sase dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera noro ki Burundi amagara meza mu biganza vyawe Kiti no akora filme ukagira lancement uzo ntumira hakirikare nzobimenyesha hakirikare nzoza vrem no kugutera nzoguterera nzomurira sare vrem nategure film ategure lancement sara zocambara nije nzoyiriye edaer umunyamuziki akoze concert abanyamuziki bose bahora bagenda kubike abasineaste baguma batuzana mu matiko ngo ndukunda nducigikira ntutugirire je bataje muri lancement yanje ari ico byantwaye oya Edaye benshi baraje baranarishe kandi ndanabibashimi hapana yuko abasineste ari two kwamabaza na mugwanko bw'uburofa bw'ubwana mumengareka twembwe twaje mu kazi n'abadandaza iyo bagize ibikisi mpaka abagenzi babo babadandaza baje mu rubanza rwabo umva uko twego abasineste ari twe mpaka twese ufise umwanya ingo udafise umwanya reka abiri mundi lendi vendredi cyo kindi gikorwa kizoza kiraza mercredi ni filme yitwa Amaso yanje Diko Entertainment bana turabashimiye tabakengurukiye cyane gose kuba mwarahisemwo Diko Entertainment for sure mu masanamu y'akarorero banicaranye n'umuhungu wanje Santrez je nitwa Dikuri Leonce de San bwa Dr. Vlove aka Diko
aka the ambassador wo tugiye guteramana yitwa Uwimana Vaccine, also known as Fanny Lavin, Jasumite Mama 3FA Solution Woman, the best influencer, Mama Haya na ndi menshi. Madamu Kezima, wari warambuje ataka kantu rero mu byo uvuga byose utagashizeko uzoca wirukanwa. Wagomba usohoke. Nagire nsohoke. Ukuntu umuntu aba yaragasengeye. Ibaze. N'amava gakongo. Ibaze. Ewe. Narindiriye yuko utubwira ati ndi mugabo wa naka nabutse. Ega nijya mbere tukoze iganiro ubunyi uri mariye. Kandi turabimeta. Nakura ko namaze kuyita ngo babandi ngo bamaze kunyegeza. Abantu b'abagabo burya ibintu by'impeta nta nibyo baba bakunda cyane. Ntabyo bakunda sinzi mpamvu ni kubera iki. Impamvu ya mbere nawe wari utangiye kumera nk'uriyumviye. Hari abantu umenga ntaba ari proud ukamenga bashaka kubinyegeza ngo bereke isi ko bakira abasore. Irazamwo. Hari n'abandi bantu ivyo bitaba bibaraba mugabo akumva ko menga ukamengira mujenasi mpaka guma yamba hata n'ikindi kintu kabisa bikuyeko. Sinzi yo kujena gute imuze kuyambara ikujena. Ibintu by'ibyuma biguma bitya. Ariko shakara kubereye. Oya. Cyane. Imana ishimwe kwe. Amen. Twarukana umwaka weza wa mugani wawe urubanza rwagire rugere. Kwifuriza ko ruzogenda neza. Ndanagushimire ko waje muri benshi. Nawe abantu bagabanyakira ngo Fanny Lavin ngo mufaniye ngo n'umuntu wawe ngo yari yaryohe ku rubanza ngo turiya n'umuntu wanje nyine yatereza kuba hari kuko habuze na gato ngo abe marene ariko n'aba marene bo mwibanga asuko simpaka bajya abantu baba cyane nararyowe ko nugize mariage vraiment nturi mu bantu nakeka vuba kubera sinzi wana kwa ngo umuntu ababona basa abantu yikeka nukuri ni wari mu bantu yikeka vuba Fanny we bijya twabanye utanyizeye erega kutanyikeka bisigura yuko utanyizeye Chusugira amazi shanirwe bisigura yuko kunyizera byari bikiri hasi sinzi impamvu nyene gusa felicitation kandi mani bandanye bagirira neza biraryoshe gose Ibusi nje na mu journalist haryoshye iki mu rugo nuko ari byinshi no biheza cyambere avuga bitatu ntaje bitatu ku mugabo canke kuri bose muri rusangi nyine kurande gwawe mbaje nka ikintu kindyohera nk'umugabo ni cagihe ushobora kuburyamye bakora kwamaze umwanya munini uryama ukibyuruka gira hano utazi niki hanyuma oyasindaheze ibyo kuryama ntiyego sawa hanyuma ukumva nk'umuntu aguhamagaye tebana kabuyi kahiye karibu ku meza aho kantu mba numva karyoshe ni nacagihe uba wumva menga warambiwe n'amazi akanyuma umunsi bakanayagushuhiriza ngeze kuri bibi nabyumvise ko bamushuriza amazi uri mu bagabo bakanashurizwa amazi ibujumbura nko bamwe hari n'igihe bivuga ari no kwiyandaza titunshuhiriza Okay, cha gatatu. Mbo hanyuma ikindi nko gutaha ugasanga umuntu agutegereje uwo muntu akakwereka affection ukumva hari umuntu umenga yinjiye mu buzima bwawe kwitayeho shamba numva ari ijuru rito kabisa. Wow. Navyumvise. Ibintu bye biri kunkorera. Baramushuriza amazi, baramuha kabuyi, baramuha yambi atashe. Voilà. Yewe muhakwa no kwifa ahubwo navyibaga ati sa Diko. Urabarishije imibu ba Ben Sandrez. Ben Sandrez. Uramurishije imibu. Undi muhungu nawe yitwa Venice. Venice aba Venice. Mu Venice. Mu Venice. Venice promote. Javre baba Venice mugasa ba Adventist. Adventist. Uri umunsi w'indwi. Numusi ariko Fanny urumva yuko ku bintu mvuze abagabo ibintu byose mvuze bujya bihurira ku kuntu menga abagabo barakunda kwitabwaho muzi ngo nimwe mukunda makeya hago abagabo bakunda guteteshwa no gutoneshwa no cyane ega nico umwe muri nk'ababebe nanye mbona na wa wundi ari karama ngo urumva ngo bebe ntukimita bebe ngo bebe byahindukiriye ko natari kusabira gishe gende kugira umuntu akwitaho cya mucawe uzi ko ari ukwakira
nyine kugira muzi yuko naho wopfa ari uza kukwegeranya biraryoshe nyine no kubutakijya muri restaurant no kuba ufise umuntu akwegeraniriza impuzu usanga zimeshe ako amatama yaje tuba amashugwe yiwe yamo ayo mashugwe none ntimuramenyera muracari utaraki ahubwo nashaka kumfasha kandi kandi kumubwira umuntu ngo ntimuramenyera ariko yamenyereye iki nyene yuko akijya uduharaki ni ukuvuga yavuye kuduharaka asigaye ajyana n'akabenzi cyane ibindi byose naramenyereye uramenyereye havuyemo kimwe ntatse igiki ishobo hava nyine baguma bambaza ngo nturamenye tukirindire tuzovyimenyera bana bakuru iminsi narira gukumbuye pe risawa shadi komeze neza abakunzi ba Dikomedia turabaramukije cyane twishize tukuma tuvuge turabaramukije cyane gose tubifuza umwaka mushasha twari tubakumbuye hamanyene turabakunda cyane iki kiganiro ntugicire hagati kandi banzugire partage kabisa kugica ni nkicaha naho ubundi twebwe iwacu huzuye amashimwe ariyo mpamvu tugiye kwinjira tubigenza uko kuva numvise ushoboye kwikora mu gahogo nasabye turirimbane kano kantu kandi je ndatera ubandanye kuko niwe wabizanye je kugira ndirimbe neza impamaye kute uramaze kumva kuririmbira mu mayikuteri ukuntu ririmba neza oya ahubwo bicuririmba nawe kubera yabicwangara ukaza wumva wiyumva mungana oya uwambaye amayikuteri uri kurumvira izo ndirimbo uba wumva umenga wayirimbye neza urumva ibindi ntibikuraba ndaza kuyaguha rero ubyumvirize mu nyuma ko wabikoze neza twagiye mu mutima iri kurayiririmba 1 2 3 ubu mu mutima wanje nuzuye amashimwe njambura uko mbivuga nkabicisha mu ndirimbo ndirimba amashimwe yangiriye yandemeye ntumbaze ndirimba amashimwe yandemeye abantu munyumvirize niko ndirimba naba nababwiye ijwi ntimuryumvirize mwumviriza amajambo okay ubu mu mutima wanje huzuye amashimwe njambura uko mbivuga nkabicisha mu ndirimbo ndirimba amashimwe yandemeye ndirimba amashimwe yandemeye haleluya uyu mwaka bani shimwe yaturemeye amashimwe kabisa ndibuka igihe kimwe naho nimvura ati nanjye nzoshinga intahe ibaze ukumva abantu ngo bariko barashinga intahe kwimva ati ntegamana nanjye uzongirira ikintu shinga intahe suko nyine intahe ziba zibuze kuko kuba duhumeka umuka w'abazima n'intahe kuba worose icyo ufungura kuba worose icyo wambara n'intahe ariko hariho izindi ntaho uba wumva nyine ukeneye icyo gihe narabira nkavuga mana je uzompe naje ntahe uzompe intahe ukazompa intahe sinzogira isoni zo kushinga intahe cyo gituma kenshi nisanga nyine na nshize intahe hari abavuga ngo n'ubwibone ariko biraryoshe nyene kugira intahe biratesa nawe uri kuradukurikirana ndakwifurije kugira intahe kandi fadika ya yindi uzogira uvuga ati kabisa Imana narayibonye apa niyo numvise muri Matayo muri Mariko ariko narayibonye ku buzima bwacu atari imwe wasomye muri Zaburi atari imwe wasomye muri Zaburi eko rero iryo jwi ryanje bagikawusha uko Imana yashimye kurima ariko uranabizi kabisa igikuru nuko warisoye wa mugani wa message gasohoka mugani no ndacare karami ndirimba ifire muri studio wale wagi baze bumva ngo ndirimba irasohotse nayo maje bagati yo hako jinzogira rap kandi we rap we ndirimba amashimwe ishimwe rap ni itarimo ivyo kwivuruga nzogira rap ngo ayo mashimwe mvuga ayo mashimwe mvuga ni Yesu yangiriye neza yewe yo man
ewe uzi uko nawe arambona abarapere kera naho mbonye umuntu agira indirimbo ya rap nyene nabona umenga ntakijijwe nabona umenga ni ibintu sinzi naje nari muri abo nawe ari muri abo sinemero muri mbona ari karapa nabatu yapangiwe hewe warubye wavyemeye ari uko uhuye na papa hayo ugasanga ararapa oya hamwe navyemeye wowe ntarane babimenye uko aririmba kuko je nabimenye uko yaririmba nyine tumaranye nyine turi mu kugira amayayo ahubwo gusa maze kumenya nawe yuko arapa naciye mfata umwanya ndumviriza indirimbo ziwe rero ijambo kurindi zirakaze namubwira ati sheri uri siko zindirimbo wazandi tiwaba uri mu gico vrema voilà message sasa ni amarapa rimwe ama message ibimwe message ziba zirende rero tureke kuza turaca urubanza kubera ibintu dupfuye kugira uko tutaragira kabisa dushanguranye umwaka amashimwe wa mugani wawe intahe nini baherutse no kubibona kenshi uri kurabivuga wavuze ati abantu mugana we babona ati mengo umuntu no kwigirisha menga sivyo nagiye mbona n'ubundi abantu ibintu bagarukanye atari ko fani uretse bimwe by'ubustare tintahe nivyo zirahari ziruzo yagiye zitubwira atariko kuvuga yuko umwana anyway nase kuririmbira haya kubera ko nta gato naje nitwaje ariko ndarinda cyo tuba mujugumira nayo naje nitwaze mugabo hari hose agira amakuru meza umwana bandanya duga ya heza ariko tuzozikata turacari mu misi yiwe kabisa tuzobananya ego sasa abantu bagaruka bakavuga ati ariko fani turashaka tubitahure neza abatabitaho no munsi baraza ko bitahura ati biza kwitwa intahe gute ko menga fani no gusama gutwara inda nta nubwo byanatevye ati biremereye ko harujya rugero bari kurabivuga gute kugeza igihe abenshi n'umundi nubwo biruko banagaruka bavuga ati turize kumenga nta gihe kinini byanatwaye umwana tubona arabonetse intahishikiye neza na neza bon kubisanzwe haro nyine hari gihe uvuga ikintu gishikira abantu bose cyo gituma kuvuga nayo bitasaba kuhagarika novuga ati si guteba cyo kugira iki uko byagenze ndibaza murabizi uko je nagize predote mu kwa mbere mu kwa mbere nza kugira mariage muri mars rero kuva ngira mu predote sinasubiye kuja mu bihe byanje atana kimwe nagize janvier février mars avril urumva mejwe urumva ico gihe cyose amezi arenga 5 atagakorora nta simbona ibihe byanje kandi antuka ivyo twize cyangwa nyine nyabwenge bavuga bisaba yuko ubuje mu bihe byawe hamukagira n'igihe cyo gusama n'ikini rero mu gihe utabona ibihe byawe urumva yuko nta ni no kuvuga ngo gusama biba bihari nta mahigo yo gutwara inda abashoboka rero urumva twagize mariage muri mars na mars ntavyo mbonye mwari wese ukavuga ati ngira imana yabijaniranije nyene katwosanga nyene vyagize tukapima swata igishoze ntikize muri avril tugasubira swata igishoze ntikize ukavuga ati noneje ifite ingwane nyabaki urumva uko gatanu uko nyene uko gatandatu uko nyene urumva nyene ukavuga ati jibi ibintu sinda basi iyo babazi no kagusama mugabo mbona nyene ibihe byanje ndabibona nahora ndabibona ikindi gihe cyose neza amatekini yahindagurika niki si kwa kundi bavuga ati wagiye kuri planning leta cyace bibanza kwikata ewe rero igihe kimwe nyene numva nyene simeze neza ukuntu ari mu kwindwi hari mu kwindwi numva nagize mariage mu kwa gatatu urumva mperuka ibihe mu kwa mbere ruduze ego cyanda pima mbona positif kwanyotanye okay positif ni ajari nico cyahise kiza mu mutwe byihuta ni ajari none ko urumva si wazi no kwa muganga ugiye unyene ukavuga ati je ndibongeze bakubwira uheruka amaraso yawe ryari je we nawe ni kera cyane nanje ni kera cyane hama rero urumva inta yanje iri ngaho nyene ndibaza biratahuri kuri nacyo bica byumvikana bica byumvikana no kwa muganga ngiye barambajije ati kwe uwo musikini nacenja muri ecography muganga arambaza uka
intuze ryari ndavuga ati ahubwo we ndabira ukuntu bimeze ni jemeruka kera ni rero jewe sinumva ibintu byabaye cyangwa ati nukuri Imana yakugire neza igitangaza tu ndibaza ni kwadugira hano mugana biraza kuba bitahuritse cyane kubera ko biza kwishura byishira bimwe mu bibazo no muri nari mfise byavuga biti Fanny umuravye aracari mu myaka mikeya ati nta nuwibaza yuko na 35 tuvugisha kuri yo baranayirenza anayirengeje na araho hantu mu gihe no ku myaka 45 haraba bigishoboka yuko batwara ati byumvikana yuko mu mvugo ziwe no ku bintu wagiye urandika wamenga urafise amakenga canke urihebuye ko menga ntuzongera gutwara yindi ati byo bavyari vyavuye kuki kwimyaka ina bikwemerera aho byavuye nuko nyene byikatse nyene ubuzima birahinduka nyene hanyuma kandi inda imaze kumara nk'amezi nk'atanu gutyo naragwaye ikivyimba nyene kirabadanje ukuntu baba oblige yo kungira operation mfisinda atamezi abiri aheze kica kiragaruka urumva kijya bijya bihe byose abantu babona dufoto tukuma dusohoka usa neza neza dusohoka nsa neza ndiko ndakina urugo rusohoka kwa filime kirasohoka wari kuri ibyo bise bindi rwana neza namba urumva ndaganyene haheze nk'ukwezi n'imisi nka 10 ningahe kiragaruka hoho rero basha kuri pressure bumesha Dr. aravuga ati ibi bintu nibiki acha ndabira umwana avuga ati reka basi tubanze tukurebe umwana kugira dusove kimwe basi turabe umugabo bageze ko graph bacibona akana karacari gato baravuga ati ntibikunde ko umwana tumukura kandi ntibikunda nuko nakigumana natwe tireka dusenga Imana hama nyine ntibikunda ko umwana avayo basi ngo bavuke muri ubwo buryo kandi n'ikivyimba nacyo nicagumayo kiraza kuguhitana ego bace barasubira urazi operation zibiri mu mezi abiri nyene urumva sawa aho urumva aho nyene nari nagiye muri ecography kandi nagize ecography nyinshi kuri yayo nagize ecography kandi ikindi gihe nsanga ngo n'umukobwa suko abakobwa ndabakunda ariko nabona nyine dufite abakobwa benshi n'agahungu gawe ndavuga ati basi nshaka akandi gahunge kandi iwacu turabakobwa gusa yego hari impamvu nyinshi yo kwifuza abahungu yo kwifuza umuhungu kandi si cya hariho nk'umuntu usanga atararonka yacavuga wowe sha urabisa amahita yo kwisaba ngo jewe cyaje cyo cyose ntusabe cyaje cyo cyose Imana icyo isabira guha namo bayisemwe kuyisaba yisabe nyene namushaka amazi yakinju yisabe kindi namushaka kandi guhe kandi je ndavuga Mana je no kwicishaka umuhungu vraiment urumva ndasenga kwe okay amansubiyeyo ncesangana umuhungu oya nukuva kano kantu bakumve neza burya ibitangaza haraba kibyumvira muri ya migane ko turavuga bakumva ngo Yesu yagendeye ku mazi ukamengo n'umutsi ntibwishoboka nukuva ecography yeregeze kubereka umwana n'umukobwa ndavuga ati muganga uri siko haravye neza ngo naravye neza asubira araceki haravye neza subira mwase je dari ayaditi nukuri n'umukobwa ucuritahira uwo mwanya ndavuga ati muganga ntaci ndavuga ati Imana oya nukuri wewe ijambo ryawe riravuga ngo nta mwana yosaba umuvyeyi umukate ngo aca muhibuye jere nagusavye umuhungu kandi niwe nshaka muri minsi nyene ndabisengera hamasubiye nce sangana umuhungu Vanivyo bintu vyarabaye kwe tutabonone ndakutse tutabwitsa ayo makenga afise n'abandi bantu benshi harigiye bavuga ati none tego Fanny burya nonye nashatse none ndakubesha kugira ngo bambi Fanny nonye nashatse araryosha inkuru kabisa bisigura yuko Imana byabaye nkasize umuntu muri Bibiliya yagira apfe arasaba kongega imyaka Imana irabikora kabisa bivuze ko Imana yarahinduye kabisa yumva isengesho yarahinduye sexe y'umwana irampa umuhungu yari yaremye umukobwa barangirira operation zibiri ariko ndibaruka neza hariho n'ikindi rero sindaheze umunsi wo kubyara rero umunsi wo kubyara naramaze iminsi ndi kuduse kubise nyene nkagenda bakandabira hari ibintu baraba baganga bakavuga ati ugeze ku kiraro kanaka ti anye mu masankanga horeza kubyara nk'atandatu ngahe urumva naragiye umunsi wa mbere bakandabira bakabona cagiye haruro nyene
bakambwira ati ngo mu masaha nkangahe uraza kubyara nta kibazo rindira wapi tereka ntacyo mbadataje numva bikomeye cyane ateye ko ni witahire ntacyo yagaruka ewe iminsi 3 watashe iminsi 3 irahera ngenda bandabira basanga ntarenga kuri 2 ibintu nk'ivyo 3 ngoma ku ico giharo bavuga ati kugira uvyare kiba caduze gatatu kane wageze kuri 10 10 aho wari kure cyane muguru urumva igitangwe guharura kiba gitanguye abandi batanga ivyo bukanga ntavyonze rero hahera 3 jours ari uko nyene baca baravuga ati reka tugutere ejo bukazoca ndibuka hari mu masanga mwijoro ejo bukazoca n'ubundi utavyaye zoca tugutera ibisi ni sawa hago bwakeye nyene ndiko akundi nyene urumva baca baravuga ati reka tugutera ibisi baca barantera ibisi iyo baguteye ibisi urumva urasara ugira ububabare burenze bijya bise biri normal nuko nivyo baprovoka nivyo baprovoka nanje reba baca barantera ivyo bise aho gusara naciye nsinzira muganga yasohotse gatanye nari kariteguye navuga ati acha ego yinjiye ahantu twari turi asanga ndiko ndarihirira Yesu Chora ati mada uri normal wewe abandi tubateye ibise bica bisara hanene ngo turaje nyene dukore none kumbe nawe urasinziriye naye kumwe na mama ko n'umugabo wanje tine namwe ko mwamuretse agasinzira ati none gasha tubonye ayo byaga agatora agatero kuca tugira gute cyaranyinjiza ndana carambarira ati ubu rero hagahera iminota 15 taravyara utegura mu mutwe yuko tukugira cesarienne nanje cesarienne urumva mana ndayitinya kubi oyaye sinzi impamvu ndayitinya ako ndayitinya ko masabi mana je nuko cyane mana ndagusabye abandi bose nabavyara neza ikiniki no oya no kuri ucumi ngo no kwishimisha yene mwiyo minota 15 yaheze mvyaye 15 yaheze mvyaye yese zaye ntababaye bakingirira niyo mpamvu bino bintu biri kurashinga intahe we ubu bibona ku rugero runini ku rwego rwo hejuru cyane urumva umva hari ibintu ubureti ntondeke mpere kuri iki cyangwa mu gukaraba urugendo rwose vraiment je kuva gutwarinda gushika kuvyara ni ntahe gusa ikindi naco gushika uyu munsi haya sindika ndamutwara kwa muganga ngo aragwaye come on jam yego cyo naco ni gitangaza c'Imana cyo ni gitangaza mu bebe kumara umwaka wose abana mu misi ya mbere mu ntanga ara bebe hari n'abantu mu ndwi bahako kujaho nka gatatu jewe namba agwaye nutwo tu grippe turaho hama tukahera bigahera ni ntahe yigendera ni ntahe rumva rero umutima wanje hariyo byinshi nyine umuntu abashima Imana byinshi nyine uvuga ati byukuri ibi ntibyabaye kubera ko jewe no bandiki cyangwa no bamfisiki ariko n'ubuntu bw'Imana no kuvuga ngo habaye ca kintu iyo ndimbo wotagurimba nyine n'ahantu bavuga bagera bakavuga ati Imana ihindura ibihe abantu nabo bagahindura imvugo banga abantu baba bameze nk'abantu batabona ibintu bagutega iminsi kugeragera igihe Imana ibemeje nabi imvugo yabihinduka cyane none nuzi ko ari abavuga ngo ndafisinda batangiye kuvuga ko ifisinda nanje ntibamenye ko mfise umutwaro wayo kumbe kiye gihe cyose abantu baguma bavuga ngo akiye ifise hapo wavuga itiyo ntumamba ndanayifise ti hakoti ntubona ko nazivye ti cha abantu gore ari gihe batubabaza bariko bivugira utuntu bifyinira nibamenyesha kuri kuragwana n'urugamba upimi mukana wararengeje fa ngupimisha inshuro nka 200 uja mu maye kuri abati ndabira reka mumeza mugana bitawe yataza kuba bijye bintu bya mbere umva kwikata ibihe iki niki byari kuba ari bisanzwe amezi 3 umenga ntiyari bwa bikirenga yabibindi byose byari sawa umva ushira ava kubera iki vyibrote takibazo na kimwe mfise iki niki urumva nyene kandi n'imyaka ntiyari miga hariho n'abaguma bambwira ngo yongo umaze imyaka 10 ngo utavyaye kubera urabona Joshua yarabise 11 hafi 12 bambwira umaze imyaka 10 utavyara ngo biragoye kusubira kuvyara rero jewe ngira nagiye muri menopause
yego muganitse ngo hari igihe umuntu aca agiramo uheruka abokwe hajya biragoye ko hajya nzovyato iyo umuntu ari mu bihe nk'ivyo hari igihe bubakanye menga yo mutakwibirake canke agatangira kuza akantu ko kutamwizera gose solution couple vyari bimeze gute umugabo wanje n'umuzungu mu mutwe si umuzungu ahubwo umugabo wanje n'umwana w'Imana ni ntumwa y'Imana breve ari ngiye nyine nashobora kuba nihebuye nyine nkavuga ati yo nyine kandi buryo usanga nivyo sinzovyara ukuntu gaca mbwa ati je mu masezerano mfitanye n'Imana nzi ko umugore wanje azovyara ivyo bindi rero tureke no kubitebako ivyo bindi ureke no kuvyumvira ico nzi nuko uzovyara kandi neza yaragaruka akabari wakuremesha wewe hako gutakwibira kuko iyo nako navuga nasa nuvuga ko hari abacumenga bashaka gutana kwibira ati none ubwo nta bintu wagize je niwe yandemesha niwe nyene andemesha no mu bintu vyinshi vraiment niwe anyankoraje afise ukwizera ko kugwego go hejuru ndagutwiye diko kandi umubona navyo womu umenga ntari mayibo ngaho aya nawe urareka mwana imfashe ntanyumve oyaje nyene kuvuga mu mvuga z'abandi bantu navyumvise sanse birimwo vyo nikweka ndagutumire uze kurondera indirimbo ziyiwe uzumvira ijambo kurindi wumve message n'ubundi ashobora kuzumviriza akavuga sheri uri size ndimo wazandika gute kwe uri kuri uyumvira gute wowe wumva umugabo wanje afise kwizera kurenze cyane nawe ndashaka kuba nkawe oya hari abantu bavuga namye numviriza umuntu araho umushakashatsi aravuga ngo burya ngo nta mugabo ari romantique kwisi ari na responsable nk'umugabo abasanzwe ari smart ariko akaba asenga yubaha Imana gusenga vyanyavyo gusenga ntibumve baba bagabo b'ibipantaro vyagutse bagenda na bibiri yuko baguma muri bijya urumva naje mwamene nanzi ngo bijya nivyo ngo nivyo byerekana ubuki nivyo nari kumbe abo bagabo fani ngo bakwiye kwipfuzwa cyane wanje ntumwipfuza nuko gufuha kawe humura kare uramufise ya urumva ego vraiment kubisanzwe umugabo rega amaze kuba akunda Imana ntakunda kuma adakunda abantu umugabo wanje so kuvuga ngo akunda je gusa arakunda abantu muri rusange mugu urumva ashitse kuri jewe nyene ari nkitegeko yego kwashashya kwa kabijya nyene gushika ubu ndashima Imana kuko hari abace bavuga ngo yengo rindera ntaco ariko gushika ubu ndashima Imana inshingano ziwe azikora neza ankunda neza nyine nk'umukazana w'Imana uravye urugurimo byumvikana wama washinze ntaye kabisa ukabivuga kandi namye ndabivuga ati burya kuzuye nikamurekwa n'umuntu abiravye yobibona nk'umuntu yamenye Imana urugo rusenga ubona rutandukaniye he na zango zitaramenya Imana biratandukanye wowe wumva bihuriye umwiza n'umuco wowe wumva hari aho bihuriye ako fani witonde je nkunda guca kungaruka ukantu kavuga ngo sokuru na nyokuru barasazanye kandi je nkabona ni couple imeze neza cyo gusenga batanabikora sha barasenga hajya nuko atavyuzi nka sokuru naho urambona bagira ibintu by'imigigwa ibiki n'ibiki none rega bike bigigwa baravyizera gose nyine baka nyine bakumva nyine bari erega gusenga naho senga gute utizeye ivyo onyusenga ntubusenga rero bajyanye basenga ibintu vy'imigigwa by'ibiki n'ibiki hajya nabo baravyizera cyane kandi baravyubaha ico gituma rero bikagaruka bikabakorera none waruzi uko n'abasenga intuze basi abo mu isi y'umwijima none ntibakorerwa kubera ko bavyubaha kandi bavyiza arongere nk'ikintu kimwe canke bibiri kimwe uvuga ati n'umuntu ataramenya Imana bishobotse ayimenye canke wa mukobwa w'inkumi ukijijwe bigukundiye urondera umugabo yakijijwe aho mu bana ati kuko harimo akarusho garanije n'ahandi akarusho ka mbere nuko niyo mugize ikintu mutahurizako mugifatana amahoro amaboko mugasenga cyashavuge wari ufise ntimuvuga ame ukiri fise muza kuvuga ame sawa amen urumva nabo wivyibije bazi muza kuvuga amen vyaheze basi mukaca mubiganira neza naho ntuweza gusenga ubwo nta muco bwa mbwira rero ikiri muga mukivuga amen
camuganira nyine mutuje kubera yuko kuyuzuza kumbure yabigoye guca biba muri uwo mwanya nyine ariko basi kwa gusenga umuntu we mufatanya amaboko musanga mwiyujurijemo mukaganira neza yego ariko ngo hari n'ahandi hantu amakupure yiyuzuriza ugasanga naho nyene ngo vyahereyemo gute ngo bigahuriramwo vyose harya ntibiba biheze jewe sinemeranye yuko jewe ibintu twogira ibintu tudahurijeko hama ngo bice bihera tutabivuganye mvugo yumvikana mwoja mu gikorwa ceranje mwari mwashamiranye kigahera mukongera mugafatana mu mashati oya pana gufatana mu mashati muca muganira ati rero ibintu bimeze uku apana ngo canke après aho bikundiye ako vyiza nuko ikintu mutacumbikanye ko muganira kigahera kubera ko niyo kidaheze hasubiye kandi uca bivyona na vya bindi birumvikana kabisa nibuga niyo nkuru iri update abenshi bagiye bayibona ndavuga ati nta kuntu nahura na Fanny Laverne kandi tutanabivuze ko ariko kandi filme ziba zanasohotse ntiduhere hano hantu n'ubundi filme n'inyigisho nyinshi zikomeye nanabonye uburyo yinjiye je nkunda kuvuga resomba ngeze ko mba nabonye mwo scene n'ubundi ya iri mu bintu bigaruka cyane harimo inkuru isa n'umuntu avuye uba ruguru nk'umuntu mwubakanye aje gupagasa mu gisagara canke Bujumbura hanyuma gaca yadukana nk'ingeso zo kukuvanga cyangwa ugatangira kumwikanga yuko yoba kuvanga ni ibintu navyo nyene hano bigezeho bishobora no guhura nibyo twariko turanavuga cyane kandi hariho nyene abagabo bagenda gupagasa bakibagira imiryango yabo bakaca bafatana nabo hiyo ariko hari n'ababagiye abantu basize bagatangira kubikeka bataranabijamo ugasanga nabyo nyene bishobora gusambura urugo none kubera iki utashiraho communication ku buryo mwamo muri ko muraganira n'uwawe n'abari kure akugira ngo abamahoro mugo ugiye hariya ukaca winumira ukwezi kugahera ukundi kugahera ukundi kugahera gutenda ngo manda kwizeye nivyo byobaho Komengo mfise kwizera guke ndabira umugabo nkubara abantu bariko baregera hanze y'igihugu za Dubai zahe ushobora kugerayo ubuzima bukabanza bukagukubita kabisa hamwe nibaza ko n'amamega urabona abantu bakomunikana cyane kuri WhatsApp iyo kubera ikibazo amaze ukwezi ashaka kuvugishije ngo ca wikanga ko menga ariko aravugisha abandi ba byikanganye none ko iki ama wifi arahari anoze akandika basi n'agakete cyangwa akandika kubika kera abandi kudukete bagashira kuri post none mu weekend ujyandikira Dubai ugaca kuri poste yahe ndabizi wowe ubone turamenya gucumbagira mugabo menya yuko ugiye kuri yanje nkeneye kumenya ukumerewe nene wabonye none ntuze eva umugabo wakigenda gusa akamubura nyina muganirize ubundi yacaza aramuganira handi nyene hari n'inkuru zivanga ijya nzoka ngo yinjiriye muri absence ya none nyine ushira iyo absence naho buri kure uri mu bibazo ucanka uri mu nyishu bwira umugore wawe uko umerewe mufatanye amasengesho mufatanye imitwaro mufatanye amashimwe niyo kuvuga ngo ngo arabitahura ndikure n'umuntu gutaza gutahura ibintu utamubwiye ni marayika papa haya nabarigomeye hagufi je nawe yogenda mbwa akazarambwira ati bimeze uko nyene azaranganiriza wemba mbona menga mwojana abana nabo abana dufise benshi byo nagiye mwojana wa mukobwa rakonda umugabo karenze ariko si bibi gukunda umugabo si bibi ahubwo nivyo si bibi bashiki bacu ahubwo bari bakwiye kwiga ko iyo umukunzi akagukunda of course iyo umukunzi akagukunda kuko ari gukunda umuntu nawe ntagukunda cyangwa ugakunda umuntu adashobotse hari umuntu ushobora gukunda mugabo nawe kubera umukunda akaca yigira nyene ntabiha agaciro voilà kubera ko menga wowe uri hejuru nawe yibereye hasi ntabiha agaciro rero abantu nk'abo tu navuga ko mufakazi yagarutse umwamikazi sorry ngo umupfakazi Yesu umwamikazi navuga kuri filme umwamikazi ubona yuko yagarutse noneho abantu bakubita surprise bibasezeranira kabiri mu ndwi kandi uravuga ati Jesse Nyagama sigara cicaro ibyo uvuga watangiye kubishira mu ngiro ntibiza kukuvuna ugeze hagati ahubwo nyene ngo utangire Nyagama sigara cicaro kandi ko wari watanguye ahubwo baravye nabi ndabongera ngiye gatatu gatatu 2026 n'umwaka wo gukora
bace rero abandi baca banza bareke amaso bayahindukirize kuri Truwafu gatatu gatatu ego vrem urumva ndanezerewe n'indi shasha waba watuyemwo n'indi shasha hariho n'indi filime nshasha mfise na nyene ndiko ndiyumvira nyene kuyibaha kugira nyene vyumye umugabo wanje niwe turiko turaraba ukuntu umwaka wagenze twiyumvira ukuntu uwo mwaka wundi tuzokora yambwiye ati erega bewe nturigera ukora filime ntukubera iki umudandaza atonda ku kazi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu kuwa mwaka akaja gusenga umwigisha nuko nyene umurimyi nuko nyene none umbwira ngo ukora filime gute ugitanga rimwe mu ndwi ariko wewe warabigize umwuga umwe mu bantu bavuga bati imbere nawe yakambwira ati uwo mwuga none wawe warimwe mu ndwi kesi ati binakunze ahubwo abantu mwobavutura buri munsi imisi yose basi gatanu mu ndwi fani filime iravuna nimumutiranye n'umuntu yaguze isuka akaba afise itongo biroroshe ko abisora buri munsi kurima sivyo vyoroshe we navyo ntivyoroshe muga filime umva mufata umwanya munini mubanza mubitegura kwandika hama mukegeranya kiretse ufashe nk'umwaka wose shooting wegeranya ubundi mwaka ukazoba ufise ibintu wapanze uzuraba kubita ubahereza mu izina ry'Yesu bizokubura hama tukaraba ko kazi kadapasa tuce tuja kurima umuceri Ari dusubire kuja gupima ifu n'impuzu twarabidanda none muga tumenye iti turi mu kazi rero muri twafa ubu turi mu kazi twatanguye ubu turiko turabaha kabiri mu ndwi ariko vuba cyane tuzobaha gatatu Ova nuri umwana mubi hari abantu bavuga bati fana ibihembo byose ashaka kuma vyegeranya amafaranga muri filimi biraka niwe byose aguma berekera abandi bana ni muyanzanire ndasha ariko rero ikintu dupfa mu ntahe zose ushinga uribigwa no kuvuga ati bujya muri 2025 nije mu cineaste ninjije amafaranga menshi gusumbya abandi reka nakano kantu bamuka ninjije menshi gute ninjije amafaranga nkayo winjije kwikiraka kimwe cyonyene cyaguhaye yarenze ndashima Imana nyene iramenya uko bigenze nugasha twoce tubaho gute twe ngaha turi komine y'abantu bana abandi bakora filime benshi n'abajene nta miryango bafise ntaki ariko twebwe turi zone Kinama zone Cyama komine Ntahangwa urateye ubwoba je namangira ubwoba mu bigenza gute mu ndwi gusa muri no Bujumbura nabonye ikiro c'umuceri utanze ibihumbi 10 batakugarura ntibakugarura ikiro c'umuceri ni 10 akubwira ati mu Tanzania ahubwo bibiri turabishira gahuke reka ni ngorane ko jushira ku mashuri ko jushira ko amafaranga abakozi gashoka amafaranga y'amazu aho ni mundangira biraka kore je shira ku ibitoro bya buri kanya kwiruka mu maturunage shopping nutuvuta n'amata y'umwana n'ubuyi mundangira biraka vraiment je namamaza neza yago bayita Fanira Vine namamaje ntibasubiramo mugabo mbabarire kino gihero tamamaje umbabarire gihero ndamamaza Pampers yateka nawe na Lengete na ntuze na Cotex bizimbutse cyane mu bikunde ni vyiza cyane wezubwirako uyu ni munyakazi w'i Burundi uza ko munyakazi sha ego prem nese namamaza neza sha oya nta muntu mwakoranye ndumva kwidogera ntawe ubu nuwo subiza amazi inyuma karaba amazi yitwa kandi uko vyagenda yego ukadugana kuri zino Cotex tuzivuge ukaza kuri omo ya Tiena zirimo biri mu kazi kabisa nk'ubu wakongera ibindi biraka nka bibiri wo bikorera icyo rimwe na bitanu muri wowe haragutse muri je haragutse kandi Imana ishimwe yaraduhaye impano twese impano yarayishyize mu mugabo wanje muri jewe mu bana bacu rero ntacyo buza tutakora bari kurekera abantu oya twese Imana iduhe erega Imana twese turayisaba kandi mwese imuha ibikwiriye ibona ibyo ibona nyene bikwiriye sino tuba twifuza ibirenze ngana ikaduha ibyo ibona nyene dukwiriye tutaca dusara ariko nk'umwe mu bantu bari kuri trend benshi banarabira ko haba n'abasenateri bagenzi nk'abana bagitangura wobo nkaje nkora ama interview kenshi bakunda kugarukana ati umuntu wishitegezo twabira ko Fanira Vine turamukunda urabona yuko nk'umuntu no munsi yoshora imitayi we muri cinema y'u Burundi arashobora kudandaza bikamutunga kabisa abigiza akazi atakindi kintu akora abigiza akazi
Wajere nko mu producer hano bashaka gushiramo ibifaranga nk'umuntu yozana nk'imiliyoni 100 akazi guko bitatireka dukorana na yazana nzamwe kuko nutwunguka oya ego vraiment ashobora kunguka akavatana na twari ibindi dukora ego ayo ma publicité turayakora ariko sa ya misi yose ego sa misi yose kandi ntiduhagarika kuri iyo nzu ntiduhagarika gukora ntiduhagarika kugira iki rero urumva hanini filme ni dutunze ya rero nico gituma wozana izo miliyoni 100 twokora kai nkamwe kukuntu nyene yunguka ibifaranga babizane kabisa barabumva yuko bishoboka babizane mugapana vyandi bayazana bifite nandi makode yabo ngurumva ngo je ngo anyereka ngo nkuru ngo dukora ukunugu nta nivyuze ntuza ama plan yanje nkeneye ukuntu ndakora agaca kwempoza kugira uko wewe zana hama wowe ucumbaziye inyungu mu minsi maybe nimba guterera terera iciyumviro muga ntace amenga kwinjira kuno umuntu ashobora kuguha nico gituma buke umugabo wanje niwe yambariye ati nsa kubutse ubu ubwishi ndikuvuga ngo umugabo wanje yambwiye ati murambabarira nyenduro wabisitaza yanga none kuvuga umugabo wawe nica yambariye ati igihe cyose uduha akazi umuntu kikintu wowe utazi gukora hazoba harimwo burya gasuzuguro sindagatahuwe nk'ubu dufate je ndarondeye umukozi azoza arateka jewe ntazi guteka burya nta bubasha mbafise bwo kumukosora jewe isinda bitawe no kuvuga iyo nigira inka vanga amafyeta nta baravuga ati none ntunyinjire no domaine je ndabizi neza urazi ko atacutse mukuka mwa yari ivyuzi aranagira nubwo batinera bikora nabi mabuja arankosora arankosora ticanke nisiro namwemera ko ndanabitaye yo navyikore voilà rero haro nundi muntu aza kuguha akazi nawe atakintu na kimwe azimwe atashaka kugutegeka atigira uko ntugasanga ngiye kuvuga ati hoye umuceri mu kuwuteka batangura mu mazi nawe aranda wegera wicare gaho cawe tuba turahura saa 2 nshira ku meza w'ibindi ntibikuraho wegera gato rero uzi ko mwako kazi ata bintu zimwe icara utekereze hama jewe umbazi bikurikira akurekere wikorere hari abandi bantu baba bafise nk'imitahe atari ikirenga mu gavuga ati basha nkugufanira vino no twokorana gute biroroshe ku approaching umuntu akagushikira mu gakora ntaba abo kwamamaza of course aba kuri kote yo kumenyekanisha canke no kuvuga ati dukorane film jewe ndahari muri byose ndahari keretse ibiterasoni no kwiba ariko ivy'akazi ndahari ndi disponible 200%. Ivyo ntavyo woja nk'ivyo bindi ntabwo ari ibintu byawe ega navyo ndi n'akazi oya mugabo kera niho nigeze kuba numva inkuru ngo fani ngo arakunda amafaranga ngo amungu ikintu cyose wo mubwira akora ayorondereramwe ngo yogikora acha nibaza kibujya fani ubu abantu bakora biriya ntibaradodora ubu hari amadiri hano ngo asike nk'amafaranga menshi iyo ba ari uko mbandemo ubu no bidugwaye gusrayinga nk'abandi shamba bisa amafaranga menshi ariko amafaranga yose utavunikiye mu nzira nziza mu nzira y'ukuri arajyana ya amafaranga yose wakoreye nyene mu zindi nzira igihe cyose arajyana kandi haragera igihe ukabona ko ataca kumari ukumva wupfa muyabura mugabo karonka amahoro yo mu mutima usanga ngo amafaranga yose no yajya mugabo amafaranga aciye mu nguvu ziwanje yo ndayafashe mama mpambanaji ayo ndayafashe sindegeze wewe ngurapambana no kwitambise mu nzira muri izo nzira nziza nuko rero bimetse ya muba mweze kabisa anyway twatanguranye n'ibikorwa byinshi ubona yuko Truafire mu kazi nabandi bariko barakora bagenze wawe musaza wawe Lionel abagize gutya akorana lancement rase mutabonakanye ko binavuga yuko Lionel ubwo bavuga ko wari wanafatire mwana nevuganye ariko umujournalist akongera akaba no ke filme kera yitwa Titi agaruka garubugira kabira bivuze niyo mpamvu navuze ati bino bintu tunabigaruke ko tunabishire ko nakaburungu garubugira kabira bivuze aravuga ati abasenateri ariko bashikena ariko agaruka cyane ku muntu ko Fania Venet no nko Fania Venet ko batari hano ntibitahuritse sinzana bari je navuye nibaza ikibazo nawe mu bantu kwagiye dukorana ibiganiro nyuma yaho atese n'impaka urubanza rubaye umuntu arubonekanemo ico giheze ndibaza ati amaransema ya filme yose abaye n'impaka Fania Venet yabonekanemo hanyuma kutayazamwo biraza kwitwa urwankoro kudashigikira abandi umfashe mwa bino bintu bitatu nibajije no sinzi ukuntu nabitanga mu muco duhere guca mbere
ku cyambere jewe nibaze yuko nyine aba yapfuye kuvuga aho ruduze kubera ko icyambere umuntu akoze urubanza ni mpaka ariko nubwo atorobonekana ahubwo icoroshe guhava twumva kubera ko utabonekanye biteza induru Tiko nuneza abantu si oya nabantu n'ukuri kubera ko biteza kuko bwarubwira kabiri ndabisubiyemo bwa kabiri kandi je ngira vraiment tarankunda kwera abayifuze ko tuhahurira mu manza kandi titihumura uzokore lancement yiwawe untumire kandi nzoza nzi uzobibwira kare mugabo azobimbwire kare kugira ntazosange nafashe izindi program nzogenda vraiment nico nibaje ati wamugane kandi ukavuze neza titi tumwita ngo arashobora kuba ari umufana wawe tubivuga nkuko ko umuntu musangiye akaza ashobora no kuba gufana cyane arashobora kuba zirikana n'uburemere ufise sinzi yibonekanye mu bikorwa sinzi ariko je namwemereye ko niyagira lancement narakora titi mwino titi no akora filme ukagira lancement uzo ntumira hakiri kare nzobimenyesha hakiri kare nzoza vraiment no kugutera nzoguterera sishobora gusiba muri lancement ya Titi bisigura ngo abantu bari bakurikije amajambo Fani na Titi bashobora kuba bafise akantu bapfa akakoko ntagahari nimuvuga ati je ndaza muri lancement yawe ahubwo ndanaguterera nzonamuterera vraiment kandi neza ntagira ikibazo Titi waho uri hose nzomurihira sare oyaye nzomurihira sare vraiment nategure film ategure lancement sare azoca mbere nije nzoyiriye titagiye nagabanye kabisa nico cizero cyo kuvuga ibintu tukabivuga ata nta ninzigo twetwe ego vraiment nubwo yo ikorera ahantu bitangwa na VIP uri VIP hanga hararenza 2 million none eka no kuri numvise no kuri Truwasa amasare bayatanga jewe rero azofata sare nzoyimurikira na kuri yo filme nziza agire lancement tuzogenda je n'umuryango wanje wose oya sheri wanje nzomwinginga ari amasaha winginga bigakura tuzogenda nzomwinginga tumuterere turabanza umuvugishe janoze nihaze yave hagera kuko ati ndanse kwati ntujayo kigaba nzomwinginga tuzogenda ariko akore filme yiwe ategure lancement ntavugire kuzabandi cheno yiwe ntavugire kuzabandi nuko bimeze ya nuko rero bimeze rero no kutagenda muri lancement ntabwo aba ari urwanko cyo kuvuga ngo nukudashigikirana kw'abasineyaste umunyamuziki akoze concert abanyamuziki bose bahora bagenda oya ni kubike abasineyaste baguma batuzana amatiku ngo ndukundane nducigikira ntitugirire je bataje muri lancement yanje ari ico byantwaye oya benshi baraje baranarishe kandi ndanabibashimiye urumva rapana yuko abasineyaste ari two kwamabaza namwe urwanko bw'uburofa bw'ubwana mumenga reka twembwe twaje mu kazi n'abadandaza iyo bagize ibikisi mpaka abagenzi babo babadandaza baze mu rubanza rwabo hana kumva uko twigwa abasineyaste ari twe mpaka twese ufise umwanya ingo udafise umwanya reka cyo gituma je nakiye gihe muri lancement wanje abo ntashoboye gutumira utakuze tike ntavyo uvuga ngo umustar ntavyo uvuga ngo umuki ingo kubera ko ufise umutima wo kuza apana ngo ngo reka twende ngo ngo ntibamvuge cyo si yondi fana ko we muzawe baraza ari benshi ujya we lancement nk'abasinese bose niho baba cyanda bashimiye vraiment baraje ku bwinshi no kuri mariage baraje ku bwinshi baranterereye kuri mariage ifoto yabo ndayifise nini no muri lancement ifoto y'abasineyaste ndayifise nini mwaje mukanarira n'amafaranga yanyu imana ibahumugisha n'utaje n'ukuri nta kabaye rapana kuca baza baturemereza ibintu no muri famille tukiriza imanza si bose baza reka ngo bakura hejuru urumva hari ukunda abasineyaste bashatse kudushiramwe akantu ko koma nubona kiga none yuko atari sawa none umva twame mu nduru bitubuze gukora dukora kazi kabisa kandi akazi no kugakora kuva kwa mbere kugera kwa gatanu apana ngo gukora tonaje rimwe mu mezi 5 ngo ukora film jako kivi
Fari nibaza ko kano gace kishurana n'akantu nabwiye abantu ejo bundi ati ubona dukwiye kumara umwanya munini tukirekarama ngo hagati basenase ngo nta rukundo ruhari canke dukwiye kwiga ikintu ca partnership gukorana hamwe je n'ubwo kwa dufitanye ibi bitangwa na mabeef hageze ko dukora ku bw'inyungu za twese wonyitaba tukakora sico gikwiriye sawa gukorana ni sapa n'ivyo none inyama bashakaye uko rukundo batse baratakunda mutakandi bazaza bagemuyeje ko twazi inkoko fanara bitwazi inkoko faninize mukona ibintu baba bumva umenga bashaka ko tugaragaza ko dukundana ko tushikikanye ko tugize nivyo zana n'insa kuzirengeje voilà akarorero nk'ubu hari wo kwiturazanya amafaranga mbo washimye cyangwa kaza kunda mutari mwe kabiri gatatu je sinjeyo ntuje ukaje usanga buza rishiba ubuzima bwawe duhurire mu bikorwa bishitse tugahurira mu gikorwa ni byiza cyane dukore kubw'inyungu zacu ariko kumva ibintu byo kumenga gukwegana kugira ikindi vyerekana urukundo hewe umenga muco niwe yakavuze neza ryari ti abakurikira inka bose sabaki akantu nkako ngo harimwo bose sabungere harimo n'abayangayanga kandi haro nakandi numvise ryariti abakurikiranwa bose hari ndavyibaga ivyo bintu nabo ngo bakurikiranwa n'imanza cyangwa bagukurikirana bose barabakunzi ba biri muri iyo sense rero je ntumbaza ivyo bindi vy'amatiko sivyo ndimo nifite vyinshi binda abantu baraharenze kwikorera amafaranga kabisa amafaranga aje Imana ishimwe ataje muga turabandanya kugeze Imana ihenzagiye ni benshi n'ubundi bo bandanya wigisha biciye mu bikorwa byawe baba bagukumbuye nanjye mana kumwe bumenga ntitwavana ariko unkundire umwaka uracari mu ntango mwami kazira hari yatanguye warasezera n'ibindi bikorwa rendi vendredi cyo kindi gikorwa kizoza kiraza mercredi ni filme yitwa Amaso yanje irahari deje kiraca kuri RTNB tugeze mu gice ca kane urumva sivyo ndinda kurondeza nubu nyene no vyumvira no basorera bunyene nkaca dayishaka kumbe yaramaze gutangira no gusohoka yego kuri RTNB iramaze kwezi icako kuri YouTube muteganya kuyashira ryari ndiko ndavyumvira ndiko ndabisengera sigura yo kumwanya n'umwanya barashobora kuyibona umwanya n'umwanya mugari mercredi bazaza bayibona oya noneho tuzobanza kameme kuyipromotinga uzoyipromotinga bazobibona birumvikana kabisa ngo karyoshe ntigahora mwitama ariko fana aracahari Imana iracamutegekeye iracamudutegekeye iracamuduterekeye I'm sorry n'ubundi mwanya n'umwanya tuzongera duhora abantu benshi bakunda impanuro zawe namye ndaba n'ibintu wapostinze ryari ku byahaya uburyo abantu benshi wabubatse n'abantu hari n'umumama nabonye by the way ngenda bivuze yavuze yuko mu kwizera inyigisho wagiye uramuha mu bintu bitandukanye aherutse nawe yari yarabuze umwana ubu yaramuronse yego shavye naye nyinshi z'abantu benshi bashika nka 10 ni benshi ngiri inaye zitandukanye hari n'undi yavuze yuko mwasenganye kenshi wamusengeye no munsi ubuzima bwe afise umugabo exactly yani Imana ishimwe byumvikana yuko yamavuta wamuhamagara umfete abantu bavyumve podium life urigisha ngaje ngo mvuga ati ndakubona umunsi umwe uri guharutari uri kuravuga ati firefight yes ashiri uco gira tumvikana ko kajya kantu gumugwanya mwanya n'umwanya urumva ko kagukorera urumva ko ufise n'amavuta y'ivyo bintu umve kwisabye ndiko ndakwisabye je ivyo naco bandanya wigishije no mafilme no nyene birakunda muri filme ni sawa kabisa filme zacu burya umuntu agiye kwiraba nyene akicara agategera neza harimo inyigisho nyinshi kandi zitandukanye twanabwo tugira ya filme ibifise ku murongo umwe ivuga ikintu kimwe ako burya filme zanje zose ziba zifise amashami menshi atandukanye rero umuntu aziravye nyene atekanye yiyumvira cyane ziramufasha rero ndashimira abantu bampa intahe banshingira intahe ko hari nyene bizeye nyene ivyo mvuga babyizeye bikabakorera bigakunda nicyo nakubwira ati burya ukwizera nico kintu gikomeye yego ukwizera nico kintu gikomeye ariho ijambo ryari nayo ko ndumviriza buriya umuntu guheba Imana umutima wahevye Imana n'umutima utakizera Imana rero mu gihe cyo mu bintu byose turakwiye kwizera Imana
ako kandi tukanakora kuko imana ntikimanura amanu ngo pu ubone byidunze bikorotse ariko wewe senga hamico wizereye ugishire ku gikoko cyangwa imana naco rice rigihingura rikigire neza eko. Wow. Fanny Ravine ndagushimira cyane kabisa, warumugisha kubana nawe for real. Nanje warumugisha kubana nanyu. Ni mwebwe dutangure ko ikiganiro cya mbere mu mwaka wa 2026. Wow, no mugisha kabisa. Nanda basenga Imana bamugisha umwaka mwaguke cyane mugere kure cyane gose. Ibidorare biza ari byinshi. Ibiyero byishungurure. Turinde kujitubaye gupagasa no ngaha birakunda. Na hano mu Burundi birakunda. None abajene ko baheze none tuzosigara abantu batamaguza kuri washe ngo tuzisanga turi ngaha twenyene. Nana Sanchez uzumva ngo rajabuse Venus agende. Ya no ngaha birashoboka Imana ibahere umugisha ibagure cyane ariko kandi ibiganiro byanyu nyene bitume dushinga intahe duhinduke tugirirwe neza. Ntimuzokire ubustare bwinshi muce mudeviya nyene ngo tubabure kava tusanga mwagiye mu yindi si. Ariko tuzamukomeye dufise ivyamwa tubamurako urumugisha cyane kabisa. Amen. Ndabashimira muri hose, nizera ko mwahezagiwe neza kwiganira nka bino byabubatse muhezagirwe everywhere you are. Ciao ciao. Ciao.